murakoze kumbaza ico kibazo nkuko muri kumurabivuga nivyo bikorwa turimo murazi ko ari umunsi ari indwi yahariwe kwibuka umuhizi w'inkomezi PETERO NKURUNZIZA. Uriko uravuga rero iragi yadusigiye nk'abanyengozi cyangwa se yasigiye abarundi ni ibintu byinshi gose umuntu abivuze akabidondagura bivuga n'isaha yose gahera ataraheze. Jewe nivyo nkuko wabivuze narabaye umurongozi wa komine Mwumba kuva mu 2010 kugera mu 2020 imyaka 10 yose ndongoye komine Mwumba. Kandi murabona ni komine yavuka mu Nyakwigende. Ni kuvuga rero twarabanye hambavu y'ibyo washana n'umutumba turawusangiye umutumba wabuye niho navukiye. Je navukiye ngaha ku mutumba wabuye kuko twe twaza ngahibuye nkuko nawe yaje ngahibuye wasanga bamwe banduruka mu cahi naje nanduruka iyo za Gatsinda nyene mugabo kubera umuvyeyi wanje yari umupastori ngaho muri Anglikani navukiye ahibuye. Yari imbere yanje gatoyi mu myaka mugabo naramubona ndamuzi ko byinshi ataraba n'umukuru w'igihugu. Mugabo rero nagira mvuge ibijanye n'igihe ari umukuru w'igihugu kuko niho twashoboye kubana umwanya munini ampa impanuro ku bitari bike na cane cane mu bikorwa turiko turarangura by'iterambere rusange. Ubwa mbere je nagira mbanze mvuge yuko ikintu ca mbere mbona ngaha yadusigiye ni ibikorwa by'iterambere rusange kuko kera ibintu by'ibikorwa rusange by'iterambere rusange uriko uraraba kera ku ntwaro zaheze byari ibikorwa by'inkoni kuko je ndavyibuka ku ntwaro ya Iprona umuntu adakoze ibikorwa rusange baramukubita no kumupfunga bakamupfunga. Cyari igikorwa c'inguvu c'inkoni ariko ahamariye kuzira agarongora igihugu yarakoranye n'abene gihugu. Ubwa mbere ibikorwa rusange arabanza aratwereka yuko ari ibikorwa biteza imbere abene gihugu aho hantu baba baherereye. Atubwira ati kuko je ndibuka mu by'ibikorwa rusange yaranteguye neza ico gihe washaka hari mu 2005 nari ngirongoye bari bamaze igihe baje nari ndongoye umugambo jewe muri komine mu 2005 na 2006 n'indwi n'umunani kugera mu 2010 hose yarambariye ati tugira tuje mu bikorwa mu murindi w'ibikorwa by'iterambere. Ndibuka ko ico gihe yantumye ko ico gihe nari nsanzwe ndi n'umuntu ajejwe inyubako muri komine bamwe bita rechargé de la carte scolaire nambere ati tugira dukorere mu nyubako z'amashuri. Mw'ico gihe rero twarakoze ibikorwa birashimwa ibikorwa rusange kugeza naho yose nari bwigere mbona aho abene gihugu biyubakira inyubakwa y'igorofa mu bikorwa rusange atamahera na makeya ya komine agiyemo. Murabona twarubatse igorofa igeretse kabiri mu Rwabiriro kandi nini gose twiyumvira yuko izoba uburaro n'uburiro bw'abanyeshure bo kuri lycée communautaire yo mu Rwabiriro. N'ubu nihiri rikirakora ibindi bikorwa naho itakoze ibyo mugabo irikirafasha. Ibyo rero twabikoze mu bikorwa rusange ni igorofa uri kuraraba utari kuyubaka munsi y'imiliyari. Kandi twabikoze mu bikorwa rusange bobo muri presidence baterera amabati bagaterera amafera beto bagatanga n'isima mugiye ibindi bigakorwa n'abene gihugu mu bikorwa rusange. Imisenyi ibintu by'amatafari byose n'abafundi bakaza bakitanga bagafasha mu bikorwa rusange. Kandi twakora iminsi yose ibikorwa rusange twabikora iminsi yose. Ico rero ndakivuga mu bintu bikomeye gose nk'iragi yasigiye abarundi kuko murabona ko igihugu cambaye ivyiza
uravye ibyo twari twakoze uko urabona kijya gihe uburundi bwari kure amashure ntayarahari ishure twarizera ku muzungu kumugira neza ku mashirahamwe atandukanye naho nyene ishure bakarishiraho bishakiye kuko nimwaharira bavuga batutemeye ko turishiraha habe no mwishamba bashiriye tutemeye ko turishiraha turigira ahandi ariko nitwe twayiyubakiye mwico gihe dukoranye n'abene gihugu ni naco gituma abene gihugu bayabungabunga kuko babona yuko ari ikintu cavuye mu nguvu zabo ico kintu rero kabisa ni ikintu ca mbere yazanye nk'ikanguro mu gihugu ikintu cuko abantu baja hamwe bakiyubakira amashure amavuriro inzu zo kubikamwo imyimbu ibintu vyinshi gose ku buryo ibintu twubatse atani ibyo nari bwabone mu gihugu urabona ni komine mu mbikoreramwo yubatswe mu bikorwa rusangi ni komine y'igorofa ubona iryo shure ritoyi ryaho haruguru ekufobuye iryo shure ryahibuye shingiro naryo nyene ryubatswe mu igorofa mu bikorwa rusangi byarasahirije rero leta gose uburyo amakomine yari gukoresha yubaka amashure burakora no mu bindi bifasha bene gihugu kwiteza imbere buraja mu burimyi buraja no mu bworozi ico kintu rero no gishima kuko urabona igituma mvuga ko ari iragi kimwe mwiragi yadusigiye urabona yuko na leta y'ubu dufise leta mvyeyi leta nkozi ico kintu cyitwararika urabona yuko nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye nawe nyene arajwe ishinga n'ibikorwa by'iterambere rusange aho abene gihugu bahurira hamwe bakiyubakira inyubako rusange amashure amavuriro ni kuvuga intumbero n'ingendo ni yayindi uko umuvyeyi twahora na sogokuru yakora niko nuwo dufise ubu akora na kare nivyo kuko bari basagiye byinshi urabona no muri politike bava mu mugambwe umwe ivyo rero ni ibintu bica bibandanya kandi bikagenda neza ico rero ni kimwe jewe mu cyo novuga nashimye nabonye yazanye mu gihugu kandi kikunganira abene gihugu hanyuma ngiriye ku bindi yazanye ngaha mu gihugu yaradusigiye iragi ryo gukunda Imana mwese mwarabibonye niwe yatanguje amasengesho yo kuja ku bibuga ku mastade abantu bagashima Imana uraze yuko kwisi nzima burya nta bakuru b'ibihugu basenga Imana uri kuraraba ubonye umukuru w'igihugu agiye kuri stade hejuru agakoma amashi agatambira Imana akavuga ko Imana ari ya mbere isi yose ikabimenya iryo ni kanguro rikomeye cyane byaratumye n'Imana yitwararika iby'Uburundi ikagenda ikingira igihugu iduhezagira kandi urabona niwe yashize Imana ayiha ikibanza ca mbere mu ibwirizwa shingiro aravuga ati Imana nibi ya mbere mu gihugu nabugingo n'ubu urabona no mu mugambwe niyo ya mbere no mugambwe wacu CNDD-FDD inama yose tugize turasenga ibikorwa tugira dukore tukabiragiza umuremyi kandi bigaheza bikagenda neza no mu gihugu nuko urabona ko ibikorwa byose babikora bisunze ijambo ry'Imana ibyo rero iyo umuntu amaze gukunda Imana aca akunda n'abantu urabona n'urukundo ruri mu gihugu n'ikintu gikomeye cyane kuko nagira mvuge ko ari we yakuye amacakubiri mu Burundi ubona ku ntwaro zari zihari ibintu by'abahutu abatutsi abatwa byari byazingamitse igihugu mugabo urabona haziye abantu bose barakundanye baba hamwe ibintu by'amoko byarataye agaciro nta bantu basubiye kuryana bavuga ngo uyu n'umuhutu uyu n'umututsi uyu n'umutwa abantu bose biyumvisemwo ko ari bamwe ico kintu nacyo nyene turakimushimira kuko iyo abantu bamaze gucanamwo murazi yuko atani iterambere rihaba none urabona umuntu araje mu bikorwa byiwe agakora nta muntu avuga ngo umuhutu aciya umututsi aciya kuko nagira ndakubwire yuko mu bihe byahera kumbure nuko mwebwe muba mukiri bato abantu barinubana gose twe twarabibona ku buryo umuntu haciye
nyimba ari umututsi ubundi nyimba ari umuhutu wacasanga abantu bajyana inzara umenga si umurundi ukabona yuko hari ikibazo c'amoko mu gihugu mugabo haziye ibyo by'amoko byaraheze urabona umuntu wese arazwi ishinga n'iterambere ryo mu rugo rwiwe n'iterambere ryahaherereye n'iterambere ry'ikomine abamwo canke umutumba avukako iterambere ry'intara iterambere ry'igihugu ico naco nyene nukuri turagishima nirage naryo nyene yasize ryiza ryuko abantu bakundana amacakubiri agahera none urabona niryo ribandanya kuko nubyanagira ndakubwire ibi bintu by'ibikorane yagira n'abandi baba barabivuze yarafise iyerekwa kuko buri itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uyu ucanka uwundi mwaka mwiyo myaka iheze guhera cyane cyane mu 2015 yararonka amasezerano ari igihugu caca kigenderako mu wundi mwaka utanguye ni kuvuga nk'itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu 2014 yaronka amasezerano yo mu 2015 niyo rero igihugu caca kigenderako kandi Imana yaba yamwihishuriye ni ibintu yaba yarasengeye igihe kirekire ayo masezerano n'ubu ni yari karashika kuko mwibuke yuko yavuga yuko abanyamahanga atari twe tuzoza kubasaba ariko aribo bazoza kudusaba nibyo biriko birabubu kandi yaravuga ko Imana izokingira igihugu impande zose kandi yaravuga yuko uburundi n'abarundi bari baraboshwe na satani ko babohotse ibyo byose yarabivuga none rero ni biturimo aho ni igihugu ni nyabagendwa kiragenderwa n'abazungu kiragenderwa nabo hanze n'abatahura baza bijya yavuze ko amahanga yose azoza mu Burundi nibyo biriko birashika kuko umuntu w'umuvugishwa avuga ibintu bizoba aho igihe biba hari n'igihe biba atahari urabona rero ibyo yavuze biriko birabubu yari aho yavuze ati duhawe isanduku y'isezerano n'Imana burya senze ko muraraba nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye ugisanduku y'isezerano arayifise yarayimusigiye iyo habaye ibikorane mwama muyibona ijya rero niyumvira yuko iri mu bintu vy'iragi yasize kandi bibandanye bituma n'igihugu kigenda neza kuko irya sanduku irimwo ivyiza ntirimwo ibiheko uje birimwo ijambo ry'Imana ibirimwo za Bibiliya n'ibindi bikorwa vyiza yari yarakoze kugira uwundi nawe abibandanye kandi niko biri none rero nukuri murabona yuko yadusigiye iragira ikomeye cyane hanyuma irege irindi nagira mvuge kumbure rya nyuma murabona ko twebwe yaraduhaye samurago abarundi cyo ni ikintu gikomeye abantu badakwiye kwirengagiza kuko burya ikintu ujya muhizi w'inkomezi twari dufise PETERO NKURUNZIZA yavuga burya ucyanjanjwe ko canke ukagifata rejereje burya mu nyuma waragira ingorane burya arinze abwira abarundi ati uyu Jesse nzosubira kwitoza ndamuberetse ibyo nahora nkora ni wazobikora mbere anarushirizeho tuzomusengera tuzomufata amaboko ti aho tutashitse ahashike Imana izimushoboze nk'abarundi muzomugamburukire nk'abarundi muze mugendere mu byiyumviro vyiwe abashikane kwiterambere nta murundi numwe yohakana kwiryo atariragi kandi rikomeye cyane yaduhaye kuko murabizi neza yuko ahantu hatariho vision mu bihugu ngo umuntu asige aberetse ati naka arashobora kubandanya ibi bikorwa naho noba ntahari haba kuryana kuko ngiye atari kudusigira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye ngo aturongore nta wuzi ingene umukuru w'igihugu yari gutora hari igihe hari kuba imiryano urazi ko abantu
bavuga ngo barashoboye badashoboye baba ari benshi, umwe ngo ndashoboye uwundi ngo ndashoboye uwundi ngo ndashoboye, ugasanga na wa mugambwe wacu ubayemo ingorane n'igihugu kigiye mu kaga k'imiryano. Urumva n'iryo ni iragi, kandi iyo umuntu w'umuvyeyi yakubwiye ati iri ragi urarikurikiza uko. Nico gituma nizera ntakekeranya umuntu yova mu iryo ragi akiyumvira ibindi binyuranye n'ibyo umuhizi Petero NKURUNZIZA yatubwira, arashobora kugira ingorane, kuko iyo uvuye mu iragi wewe uragira ibibazo. Mugabo ikintu rero dushimira Imana ca mbere ni uko abarongoye igihugu baracari mu iragi, ko nabuze ibyo bikorwa rusangi barabibandanya, iryo niragi. Ibyo gusenga bagaha Imana ikibanza ca mbere aha ku masitade hatandukanye, bakaririmbira Imana bakayitambira, nka kurya umuhizi NKURUNZIZA yatambira Imana agatarika akazunguruka, mwarabibona mwese. N'ibi birabandanya. Aho nagenda babwire ko igihugu cyacu kitazokwigera kigira ingorane, kuko umutwe urakomeye. Ugiye umutwe ukomeye n'ibindi bihimba byose bigenda bikomeye, kuko burya ikintu nagenda babwire mukwiye gutahura nk'abantu basenga turakizi. Burya iyo mumaze kugira umukuru yubaha Imana akingira ibintu byinshi cyane, kuko naho hoba nta nyambi buragahonze, naho hoba mu gihugu abantu bakava mu iragi, mugabo burya Imana ikintu ca mbere iraba umutwe. Ati none kuko burya Imana iriko iraraba abarundi ica mu mukuru w'igihugu bwa mbere, kuko niwe yica mu kugira ibone abarundi bose. Ni kuvuga rero wowe uvuye mu iragi niwe wigirira ingorane, niwe ibyawe uhangayika mu buzima ukagira ibibazo, mugabo igihugu kiri mu iragi turabandanya. Ico rero ni ikintu ca mbere twebwe dukenguruka, kuko nta kintu na kimwe yasize avuze. Ibitaraba bizoba, ibindi byinshi byarabaye, nuko abantu benshi badakunda kugenzura. Mugo uri kuraraba ibyo yavuze yuko Burundi buzobamwe amahoro, buzobamwe umutekano, buzobamwe ivyimburwa, buzogenderwa n'amakungu yose, burya biriko biraba. Kandi n'ibindi bizoba, kuko burya ari umukozi w'Imana ibyo yavuga bidashitse uno munsi bizoshika nejo. None rero urabona yuko yaturaze ibintu bikomeye cyane tutokwirengagiza. Icyo kintu cyo gusenga coco burya niryo shimikiro rya twebwe abarundi. Umunsi twoheba gusenga niwo munsi twogira ingorane, kuko Burundi ntibutwawe n'abapfumu. Murabizi, muribuka ejo bundi turi mu gikorane ivumbi, ibiheko batuririye hariya mwarabibonye. Mugabo umenye yuko hariho ibihugu byinshi usanga Imana basenga atari iyo mu ijuru, bakizera iby'abapfumu n'abarozi, ukamenya nibyo byobabesha. Ubwo urabona yuko ino Imana nifise ikibanza ca mbere, ibintu byose abantu barasenga. Mugabo turongowe tugirwa imbere n'indongozi zacu, ubona ko bica bigenda neza, kandi igihugu gica kiba impore. Nobaha akarorero, mwibuke cyagihe imvura yari yabuze, mwe niho mwari muri mwarabonye yuko nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu atubwira ati amadini yose naze dufatiye indwi dusenge. Mwarabonye imvura yaguye yari iteye ubwoba. Kiya cyari ikimenyetso cerekana yuko Uburundi burongowe mu buryo bwo gusenga, bwo kubaha Imana. Ni byinshi umuntu yobaha kuburorero, mugabo jewe bikuru namubonye ko nibyo, kuko ibindi n'ibintu bya rusangi. Mugabo nk'abantu bakunda kuba hafi yiwe yarafise ingene aharura, sinzi ko ibyo hari wabibabwiye, yarafise ingene aharura, kuko nko mu 2017 iwe wari umwaka wa mbere. Teranya ibyo biharuro bigize 2017 urabe ico utora, ni rimwe, ni umwaka wa mbere. Mu 2018 iwe wari umwaka wa kabiri. Mu 2019 iwe wari umwaka wa gatatu. Mu 2020 iwe wari umwaka wa kane. Niko yari yarahishuriwe n'Imana
yaharura mu ubwo buryo kandi n'ibikorwa yagenda akora vyiwe vy'iterambere yabiharura nyene mu ubwo buryo. Abantu bari karavuga umwaka wa mbere kuko yatanguye kuharura mu 2017 ntibatahura ivyari byo bavuga ngo umwaka wa mbere n'uwu. Mugo urumva yuko ingene Imana yari yaramwihishuriye yaramweretse ikimenyetso nk'ico, kuko twese twaratangaye wumvise 2017 ko ari umwaka wa mbere kuri we. Nihajya wumva mu gikorana avuze ati ubu turi mu mwaka wa mbere, abantu ntibamenye ivyari byo. Mu bisanzwe ari umuntu yerekwa yavugana n'Imana, twebwe ntidukekeranye. Nico gituma twizera yuko nuba ari mu ijuru ari kumwe n'Imana, kuko iyo batavugana n'Imana igihugu ntihari no kukimaramwo n'imyaka 2. Wabona yuko Satani yamuhagurukiye mugabo Imana nayo ikamugwanira, kuko buryo umukuru w'igihugu ubonye yitavye Imana mugabo atagandaguwe ngo araswe n'abagizi ba nabi, burya haje Imana iba yakoze, kuko urazi ko benshi bapfa mu buryo bwo kugandagurwa. Ariko ubonye atagandaguwe tubishimira Imana, ari kumwe n'Imana, kandi uko biri kose tuzongera tubonane, kuko ahari aranezerewe. Kandi mumenye yuko burya umuntu wese yakoze ivyiza, kenshi umuntu yakoze ivyiza Imana iramutwara kugira imuhembe. Ega nta muntu abura ingero y'ibikorwa yakoze, nawe burya ariko arahembwa ku vyiza yakoze, yakoreye igihugu. Yego ni hamwe abantu baca wumva baca umugani mu Kirundi ngo intore ntiramba. Burya kenshi Imana ibigiye guhemba umuntu iravye ibyiza yakoze, hari igihe mu nyumira bikavuga ati ntivyononekara ivyiwe, reka ndamutware ndamuhemba. Kandi isemo yadusigiye turayikenguruka, cyane cyane nk'abanyengozi turayikenguruka, yo gusenga Imana tukubaha Imana, tukavuga ko Imana ifise ikibanza ca mbere. Isi yose yaramenye ko Imana ihambaye bivuye mu Burundi. Yego ibyo yagiye aravuga byose byarashitse. Yavuze yuko Uburundi aribwo buzojana ijambo ry'Imana muri Afrika no ku isi yose nzima. Ese byo mwibonera mama buntu iyo yiri utumwa arabutwaye ku isi yose nzima, ibikorane bigakorana za Australia, mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, bakamwumviriza kandi bakabona yuko ariko aravugishwa n'Imana. Nta kintu na kimwe umuhizi wacu sogokuru Petero NKURUNZIZA yavuze kitazoshika, kuko byinshi byarashitse turabibona nuko benshi batabitahura. Bo jico no kivuga ko uribuka umugani yakunda guca, kuko abantu benshi bavuga ngo ukize ngo akirahe ngo iwabo. Uwo mugani urazi yuko yawanka gose. Yavuga ati ahubwo ukize akizi iwabo, kuko hajya karakaroro keza cyane kwama, kuko yavuga ati urabona ariho abantu usanga iyo bateye imbere aca ibigira ahantu mu muci, ugasanga agasagara kamwe niko gateye imbere kabamwe abategetsi gusa. Mugabo yavuga ati hera iwanyu, kuko niho hari so, niho hari nyoko, niho hari umuryango, niho hari abavyara bateza imbere. Uhabe uhakorere, hanyuma n'abene gihugu begereye ngaho baharonka akazi ngaho nyene. Mu bisanzwe cyabaye ikintu gikomeye cyane. Urabona yuko yakunda kuba ari iyavuka, kenshi yakunda kuba iyavuka, kandi n'abandi bantu b'abategetsi yabahimiriza gukorera iwabo bakahateza imbere. Kiya cyabaye ikintu ciza gose, kuko n'ubu urabona uri kuraraba ahantu henshi mu Burundi havuka abategetsi, hari ikimenyetso cemeza ko bahaba bahakorera. Kuko uri kuraraba na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu dufise, yavuka hari imigambi y'iterambere, abantu baho barateye imbere, kandi bijya ni vyiza kuko n'abantu baho bahegereye bararonka akazi, kandi bakaronka karorero babonera ku uwo muntu k'ibikorwa akora, nabo bakabandanya bagakora nk'uko yakora. Burya rero uhevye iwanyu uba n'iwanyu barakwibagira, ku buryo niyo haje bavuga ngo ntaca tumariye.
yego waciye rimwe ko bavuga ati ntaco yakoze yigumiye mu bisagara iwacu ntiyatwibutse ntiyaduteje imbere ugasanga nico gituma wasanga kera abakuru b'ibihugu batwitangiye imbere iyo bavuka nta majwi baharonka kubera bavuga ati genda utogwe niyo wirigwa kuko ntibamubona kuko hagiye ahantu uvuka harakomeye gose ahantu wataye uruzogi harakomeye gose uhahevye ngo nuko uri umutegetsi burya birakugaruka ko mu nyuma ntibibagira kuko baba bakuzi baba bazi papa wawe mama wawe benshi mwaragendanye abandi mwarakinanye umupira mwarasangiye impamba mwarajanye ku ishure ubataye rero biyumvira byinshi ni kuvuga rero iciza dufise ku bategetsi dufise ubu n'abantu begereye abantu bato bato kuko hariho umuntu yamaze gukira canke amaze kuronka amabanga Imana yamuhaye hariho abantu badasubira kwibuka abantu bato bato ngo amenye ibibazo bafise kuko hajya iwanyu utahaza ngo wegera bene gihugu bato bato burya ntumenye ibibazo bafise umubona abantu bagenda ingorane ari ingorane urabona nk'ibi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu agira byo kumviriza bene gihugu ibi bitabaye umwene gihugu aguma mu ngorane akazorinda apfariza mwizo ngorane mwibaza ngo namahoro kandi hari bibazo ni nayo ngendo rero ubone hari mu bategetsi bubu kugeza ku batware bo hasi kumviriza abene gihugu bakama hafi yabo nibigumire mu bo bangana gusa yego ico ni kintu dushima cyane kandi urabona naryo nyene niragira ibandanye yego